nabatsinda bababaje ibitsina bigera kuri 4 kuri 2 arabyibuka yuko witwa Frike kiragere yafashe witwa Lamine Yamal witwa Nabatanguza hanze muri weekend rero equipe yitwa FC Barcelona ifise equipe yitwa Osasuna aho bivuga ko umugabo yitwa Jet Freak ashobora gukora ico bita rotation kuri equipe yiwe mu ntumbero zo kutegurira equipe yitwa Benfica ku munsi wa kabiri. Bamwe muri aba bashobora kudatangura mu kibuga haraza kuri nimero ya mbere witwa Pedri Gonzalez, ariko kandi bikanavuga ko no mu mutima wa defense uwitwa Araujo no witwa Inigo Martinez nabo bashobora kuruhurirwa kugira ngo abari izokoreshwa kuri equipe yitwa Benfica. Ubirutse muri weekend n'ubundi Frike yasemje umutego wa equipe yitwa Real Sociedad nayo yari yamutsinze aza kuba yitsinda binamworoheye, ariko niko niyumvira equipe yitwa Barcelona mu gihe Frike n'ubundi yose kandi gukora rotation akaza no defense, ariko kandi hagati mu kibuga gasubiriza umugabo witwa Pedri Gonzalez. Bigaragara yuko no munsi hagati mu kibuga kwa Barcelona kumwicareka vyotera ikibazo. Rotation bukore ku munsi w'ejo bahora na equipe yitwa Osasuna, nta ngaruka mbezo girira umugabo witwa Jet Freak mu buryo bwo kurondera mu buryo bwo kubandanya ari kuri pressure yo kurondera igikombe cya championnat mu gihugu cya Espagne. Barcelona mu bihe n'izindi equipe nkuru zirimo vyuko buri match muri buri higanwa ari finale. Aya taturusha Madrid ya sinzwe na Betis muri weekend. Na uno musi ugisindwa na Osasuna Pampeluna nabo batsinze musubiye kunganya. Baca bagaruka bakakwegera. Baca bagaruka none Atletico Madrid bayatsinze irabifashe kibanza ca mbere no kugira musubire mu ikureyo inkino ziko ziregera imbere biraba bigoye. Rero bwa mbere tubanze turabe rotation. Est-ce que kwicarika Pedri Gonzalez Lopez no munsi muri equipe ya Barcelona menyeza cakoriki? Iyi style ariko arakinisha abakinyi babiri bakina babangabanganya hagati mu kibuga, ndavuga De Jong ndetse na Pedri. Ntishoboka ufise Pedri na kufise Casado na De Jong birashoboka. Kuko iyi role ya Pedri no munsi Frenkie De Jong arayikina kandi neza. Je nkikubwanje sindahita na rotation wanashima. Na kintu kimwe cyo tumumenyereza afata risk yo gukinisha Pedri yatanze ingufu nk'iziraho yongera kwifuza kandi ko no muri match retour azotanga ziriya nguvu uno musi ntamururi kandi wisanzwe ugomba kumurirwa usanga ikibanza cy'uragisunika mu witwa Pedri none ikibanza cyarimo De Jong ikacakizamo Casado yari yaragifashe tubona ko Pedri bigoye nako bigoye ko De Jong azogisubirana iyi Jesse ndayita rotation de ma part mu gihe muri axe central naho nyene ku Barci ntarimo afise carton rouge muri match retour agomba kuyobora no defense central no musi. Ahubwo ikintu jana ariko ndiyumvira niki gituma Ronald Araujo agomba kuruhuka. Peut-être kubera ko yareka rava mu mvune processus de récupération ugacuba ba rythme buriya kuva avuye mu mvune uravye rythme yaciye ashikira ko yijya match ya Benfica nyuma y'ikarata ya Pau ku Barci buriya sanga umukinyi yakinyurukino gose ko yinje hakirikare cyane nyuma y'ikarata itukura fuze ngo yarakinye iminota irenga 60 mu rukino. Ubwo niyo bagomba kumwicarika bivanye nuko peut-être yafashe ingingo yo guca mukinisha akamukinisha agaca tanga ingufu zazirenze zo yaramwiteze ko bivaye na context rukino gwarimo kugira ngo amuprotege kwera yuko ari bazoba afise uko na indi shwa yari buriya kudatanguza Araujo kuri match ya Benfica nuko yoba yasubiye kugira ikibazo ugacikinja peut-être nka Inigo Martinez nande na Eric Garcia mugabo uno musi turavye umwanya Barcelona ifise no guprofita kwizoba ifise Inigo Martinez n'uwitwa Ronald Araujo. None Eric Garcia twabonye ko nta rukino rumwe atari karitanga muri La Liga. Nta rukino Barcelona kiratsindwa ngo nuko ifise Eric ahubwo Eric no muzi yarabaye n'umukinyi ariko arafavoriza umenyereza tactiquement mu no gusubiriza abakinyi. Agomba guhindura defense akaja muri defense ya 3 match yanse ni Eric Garcia. Agomba kurindira ko azoronka Ronald Araujo mwiza ni Eric Garcia. Agomba kururira Pau ku Barci canke Inigo Martinez ni Eric Garcia. Bivuze ngo axe centrale uno musi yo kwisanga mugabo yita Pau ku Barci na Eric Garcia ni nziza ko twarabibonye. Mediane wisanga ugomba gutakaza umugabo azwi ku izina rya Pedri Gonzalez kubwo kumururira kugira ngo ntuzumubure nk'umukinyi mwiza uno musi je banavuga ngo ari karatuma tubona ishusho ya Barcelona ikina kumururira birumvikana ariko ikibanza cyo kigeyemo Frenkie De Jong agacakina na Casado aho Jesse Marura twasimharura ko equipe kinye ibintu bikenewe bivuze ngo Barcelona itsinzwe iticaritse nka Yamare canke Rafinha bo kubwanje bitwa abakinyi badafise abasubira mu buryo buri convenable kuko equipe yari yose ucicarika Yamare ragutinyuka ishaka ibe ari equipe iri muzi ya Osasuna Pampeluna
icumva ko yaje kurondera atatu imbere ya Barcelona ikumva ngo tugiye gukina Barcelona yicaritse ya Mari canke Rafinha shaka umbwire ko muri organisation muri mediane babaye beza no muri defense badefenda neza iyo equipe irakubahuka izo ziba ari nguvu za mbere wa equipe adverse hari naco gituma hano no munsi kubicarika biragutuma kinisha 45 minutes bagatiwa match bakagutsindira ibitsindo hamuka ugatuma remplace ugabategura kuri match kurikira ariko ikintu gihari no munsi kwa Afrique kuruhurira Pedri Gonzalez ndetse no kuruhurira umugabo witwa Nico Martinez na Leonardo Araújo je do mapara ndabifata nka pio ikomeye cyane kuko gukina na Osasuna rega je nubwo mvuga ngo Osasuna yaratsinze Barcelona nivyo yarayitsinze mugabo yatsinze Barcelona imeze ngwiki Barcelona wicarije Rafinha na Lamine Yamal urukino ruraheze abandi bose bagomba bakaba beza uriya munsi yari test yo kuraba mbega birashoboka ko Barcelona wari umuso gutesta ati mbega Barcelona birashoboka ata Yamal na Rafinha bari bamaze gutangura ku explose ibaza kwicarika Lamine Yamal ndetse n'umugabo witwa Rafael Diaz Beroli ugacukinisha wingi imwe umwana yitwa Paul Victor umunimero 9 ugatufata n'undi numero 9 yitwa Ferran Torres ukamukinisha winga yo ku 11 na Robert Lewandowski aba numero 9 mu kibuga uragomba baguhiki mugabo n'umuze akiruhurira Pedri hagati mu kibuga nk'akarorero donc tugende poste par poste je kuruhurira Leonardo Araújo na Inigo Martinez ndabibona muri essence yihe hereza umwana yitwa Hector Ford umwanya yikinire kuri kabiri duza jire kunde muri axe centrale akinana n'umugabo witwa Eric Garcia ruhurira Leandro Balde wanashaka ariko uramusega nta precipitation ariko kuko ku Barca ntari kuri match retour agomba gukina akayobora defense equipe ya Barcelona ko Barca za kuba hari kandi nani cyo kumarega uyu Eric Garcia ushobora kwisangara uje aciyagira ikibazo ugaca wisanga atayindiro kuri yaratari Eric Garcia ucumutegura nawe muri weekend nivyo ega n'amahirwe baronse agomba kuzana umugabo witwa Paco Barca ko Barca niko ndamwirengagiza Kamengo mu rukino gwa gusubiriza kwa ega na Garcia nawe agomba gutegura ko on sait jamais arabushishura gushika no kubaruhurira Inigo Martinez akabanya ko no kubana ayo bagira ikibazo bivuze ngo niba wisanga ugomba gusigarana umuntu witwa Eric Garcia kuri match ya Benfica wenyene abandi babiri witwa Araújo na Martinez batanguye nawe ugomba kumwefavera muri weekend kandi nino shwa yo kuzana kunde muri axe igomba kuba shwa iri nyuma ya shwa yo gutanguza Eric Garcia hagomba kuruhuka umugabo yitwa Martinez agomba kuruhuka umugabo yitwa Araújo hagomba kuruhuka umwana yitwa Leandro Balde vyanga bikunda kuko no muzi Leandro Balde tuzi ngo hari pio zibiri zo kumusubiriza mugabo Afrique yamaze guprivilege umugabo yitwa Gerard Martin kandi ariko arabikora neza ariko bikora neza dusapa kubera ko biragoye koza kumusaba ngo mivyo Balde yampaye mugabo kanya kose Martin karonka muri Barcelona kaje akoresha neza ariko bukengo hari umwana none muzi John ivugira yaryamye witwa Hector Ford yatwiyeretse kuri kabiri yatwese kuri gatatu neza ubona ngo ivyo yatanze kuri gatatu mu mwaka weze inkino zose barahawe ariko bino binanagoye no kujija mumenyereza agira principe ziwe agira kandi nivyo abona uyu mumenyereza agira principe ziwe natwe nk'abanyamakuru tujudging ivyo twabonye none munsi hari umukunzi wa Barcelona tugombe dushire mu rukino gwiza novuga ngo Marta amaze gukinira Barcelona nago ntigwari gwiza nuko yatsinze igitsindo kuri equipe ya Sociedad eske muze umuntu yava yiboka kugereranya ivyo Marta amaze guha equipe nivyo Foro yatanze mugabo Foro twese turemeza ngo Foro yaraburi umwanya uno musi turemeza ko hagati mu kibuga ariko arabura umwanya w'umwana yitwa akagasore Pablo Torre kandi ukabona ngo yakoze amarotation menshi ashoboka nivyo umumenyereza agira ivyiwe rero ndiko ndavuga ngo nimba yorohurira aba defenseur axe central bavanemo Martinez uvanemo Araújo ko nizo ngamba ugomba gukoresha imbere ya Benfica zana ku Barca zana Garcia ruhurira Balde zana Foro kuko uramuzi je ukazana Martin akidugirwa ko naka gasore kazaragoza Martin uramubona wari randira ari amakosa umugabo yitwa Detansuika tokora Rwango muri axe centrale yawe uziko ku Barca yagiye gukina gufa no gukira kwera ari we azoba yoboye abandi ugaca wicarika Balde ugaca wicarika Kunde defense yawe ikaba irimo Hector Ford na Gerard Martin na Eric Garcia na ku Barca wogira ibitsindo byinshi of course Kunde nta mpamvu kubicarika erega il faut voir nubwo Afrique ategura match ya Benfica ku munsi wa kabiri nini match atagomba gutakaza ko ugikora ikosa rimwe ku gikombe muri championnat nabwo uratakaza nuri nasiriko no ku munsi wa kabiri nsinzi uyironke bivuze ngo ubu muri kano kandi numwanya wo kuzana aba backup bari sûr ndetse n'abatitiraire kuko no munsi jewe ndabibona ko ari numwanya mwiza rega Pedri Gonzalez namusubiriza afise
mugabo turazi ngo Pedro akivunika role y'ubuna ashobora kuyikavaringa niba uri ku bice byinshi kwijana ni De Jong kandi De Jong ku bice byinshi kwijana nawe uno munsi umuntu ashobora gukavaringa ino role ariko arakina uno munsi ni Casado bivuze ngo numwanya mwiza wo guprofita twaraba mbega Pedro adahari Frenkie De Jong ku nimero 8 kuko Jesse nko abantu bariko barabitahura nukuvuga ngo nimero 6 na nimero 8 kwa Barcelona nk'abazero no mustufise De Jong na Pedro mugabo mumve ngo hariho solution ishoboka y'umwana yitwa jewe nafata nko mu backup peut-être amusumbiye experience no kuba baramutanze kwinjira Barcelona uno munsi mugabo mfata urwego rwiwe ntaco je mbona Barcelona ibura yakinije Casado dafise De Jong erega nani cyo ngomba kubura utakinije Pedro ci usanga ufise De Jong mugabo bisaba kubitegwa ko Pedro no munsi ku nimero 8 attention rero iyindi nambwe yamaze gutera itewe ubwoba buri umwe wese ubona ngo Pedro n'umukinya agomba kubura ku nimero 8 nk'umu organisateur Barcelona igasafaringa rero numwanya mwiza jewe do mapara kuri Flick wo guha umwanya babakinyi bitwa ko ari backup mugabo bari sûr gutanga ku bice 90 ni buri kwijana by'uwo basubiriye apana kugerageza je ufashe risk nk'ubu gacu utanguza Gerard Martin ugaca umutanguza uzi ko muri axe centrale washize Eric Garcia na kubarsa kurundi bantu gaca wicareka kunde nawo nyene iyi defense barayubahuka uribuka Sergio Dominguez kuri match nyene ya Osasuna match yari yinje muri axe centrale hageze acha yisabira remplacement kandi yinje yasubiriye uribuka Lamine Yamal na Rafinha binje basanga equipe yabo bahutse ibatereka mu bitsindo ubiga kigori deja ryari mwonde Penya paki ibitsindo ukabona ko umwanya n'umwanya equipe yahungabanye defensivement Yamal yaje ukabona ngo nawe yotanga ingufu agatsinda ibitsindo 5 kabaye defense yafuye mu igori siyo bari ama rotation yose umenyereza ariko aragira ukabona ngo match byanze umuzisi gwacu bagaca bamanika ibiganza aya n'amakosa yabaye umenyereza agenda yigira ko ariko kandi atirengagije ibi equipe irimo no musi gutakaza urukino rwa rwo gose ubugiye Barcelona munsi Flick yamaze gufata abakinyi bose afise aba ritme ijanye na equipe barimo bisiguye ngo ikibazo batizera nka baforo nyene ikibazo Flick afise nico kumva ngo nta mu backup wa Rafinha ngira nta mu backup kwa Rafinha ho hariho kuko Torres urashaka kumuhengeka ushaka umuhengeke mugabo ujya je na Jesse nomfata nko mu backup mugabo erega mu backup none Torres ku bice 60 ku bice 100 vy'ivyo Rafinha atanga Torres atanga 50% nta bihari dushaka dufate kari 50% none urumva shite wo bugize ivuye ku muntu agwa Sampfurs ugacuzana ugwa 50% eshaki muri Barcelona ni yi bafise elema zibiri ziri danger gusumba abandi bantu bose zitagira abasubirizi niyo esheke ya Barcelona na Rafinha ukababurira rimwe nta equipe nimwe usubira gutsinda deje twabonye ko no kubura umwe muri bari kibazo kubura umwe muri bo ni ngorane ibaze urabuze Rafinha nivyo cyo muduzi iburyo kandi Rafinha agomba gutanga ivyo yahora atanga mugabo hariho raporo nini nyibibuza y'umwana yitwa Lamine Yamal bamugira udafise Rafinha hariho raporo nini nyibura ya Rafinha nico kibazo cyo nyene mbona mu mugabo yitwa Diete Dance Freak ibisigaye muri defense no musara umuntu agishidikanya ku bushobozi bwa Garcia Eric yaratwiyeretse hari umuntu agishidikanya ku bushobozi bwa Leonardo Rojo yamaze kugaruka hari umuntu no muzi akivugana abi Martinez Jedo Mapara ndamushira kuri niveau ya Salibu no munsi bivuze ngo hagati mu kibuga Pablo Gavi niwe mwana wenyene no muzi novuga ngo ndacaduta ku bushobozi bwiwe eske nitwabura Daniel Olmo tukazana Lopez arico tugomba kubura muri champion imbere ya Osasuna eske nitwabura Frenkie De Jong tukazana Casado arico tugomba kubura nukuvuga ngo Flick yagiye arategura hagiye hatandukanye mugabo ahantu hambere azomukuta Sheikh musi hazoba ikibazo ni kuba winga afise turamaze kubona ngo yaba winga bahari bakomeye Torres uramukinisha agatsinda hat-trick Torres uramukinisha agatsinda double Torres uramukinisha akaza akadebloka situation yose Robert Lewandowski aruhu ega ni ngiri bura rya Pedro agomba tangure gutegura najyo kuko turabizi De Jong akira nka nimero 8 mugabo ntiturisiye kuno munsi agomba kuduhishusha Barcelona nk'uko kuntu Pedro reka arabikora navuze ugwego je ndamubona ko Pedro no munsi petete n'ugwego je ntigeze kuba mbona rurimwe matiritite ubwo bivuze ngo nivyo n'umwanya wo kubigerageza nk'uko kuntu twabonye kwa Madrid twabonye ngo batakaje Jude nivyo mugabo keske Madrid yoba yabuze muri Brahim Diaz naco Brahim Diaz atahaye kipe ya Real Madrid ngo nuko yabuze Jude nuno musi tugomba kuba sûr est-ce De Jong ni yakira nimero 8 ivyo Pedro yari karatanga namwe Pedro yoba avunitse mu nkino 2-3 iyi Barcelona zagumana yashusho twari two turabona muri Pedro ni buri basi ku bice 80 cyangwa 90% tuyibone muri De Jong ko Casado nawe turiko turabona nivyo point fort ya Casado ni marquage umukinya aramwiruka ko no mu kwiruka kilometero 100 akaruka kwatsa umupira mugabo turiko turabona maturité nayo iri muri De Jong yo gukora igikenewe mu mwanya wo
rero ni umwanya wo gusubira kugerageza n'iki kintu tukaraba ntitugumane mu mitwe cyane umumenyereza gume mu mutwe ati ndazi ko De Jong nkina nimero 8 gena afise Pedri mugabo utitaye ku rwego deja mwari mugeze ko ushobora guca rugabanuka iyi ni match tutagomba no wanashaka no kubona kuri nivo nk'iyo twabonye ku rukino rwa mbere kuko nivyo baje gukina bo bafise amarotation yakoze ariko umumenyereza wa equipe ya Osasuna yitwa Vicente Moreno nawe baza kuba akoroka mu kibuga adafise umusore hagati mu kibuga yitwa Aymar Oroze yambara nimero 10 bivugwa yuko ashobora kuza adafise umwataka wa Ante Budimir bivugwa kandi yuko ashobora kuza adafise n'uwitwa Hitor Fernandez erema zitatu novuga ngo erema zagoye Barcelona Ante Budimir baribuka ko mu bitsindo bine batsinze ibitsindo bigera kuri 2 ariko erema noba narabonye muri match yari kwiragora Barcelona n'uyu musore hagati mu kibuga Aymar Oroze Roger Doma Parsinoza kuvuga ngo Barcelona zakorerwa kubera abakinyi ba Osasuna bavunitse Barcelona kagombye kuba yokoroherwa n'imbere ya Osasuna naho bakabaye bakwiye kuko cyambere bobo ba profisa kajagari kabaye muri Barcelona Ejo Afrique ni yongera kajagari n'ubundi barasubira mu profit mugabo kizana equipe ikwiye uno munsi arazi ngo singomba kuruhurira Neymar singomba kuruhurira Rafinha singomba kuruhurira uwitwa ko ndonderera insinzi mu gihe tugeze hahandi hitwa ku butigu tugomba chaque match dukina tugomba intsinzi kugira ngo dukomeze gukonfirma ngo La Liga turayishaka kugira dukomeze gukonfirma ngo aba bakinyi n'ubundi nubwo baje gukonfirma ko La Liga bameze neza no muri Champions League turabashaka naho hano Barcelona igomba guprofitira ariko ina profita kano kavuga ngo niba kina batagira Oroze niba kina batagira Ante Budimir izo hari yindi point fort ikomeye cyane ku mugabo yitwa Dieters Africa agomba guprofita Osasuna kandi ikindi kintu nemeza jewe no muzi abantu baravuga Pedri Gonzalez no mukinyi mwiza mediateur de classe mondiale kandi bigaragarira amaso ya buri muntu araba umupira w'amaguru icyo ariko arafashe equipe yitwa Barcelona nivyo uno muzi twese tugere turaduzanya ugasanga urafise niveau urafise novuga ngo touch complete yiwanje nanje nkagira iyi complete yiwawe hama abantu bakumva ibintu vyiza nagira gutangarize ngo Pedri w'imbere yigaruka rya De Jong yari mwiza ariko Pedri uno munsi w'imbere bari kumwe na De Jong ni mwiza cyane bivanye na apport De Jong bivuze ngo apport De Jong atanga irakomeye gusumba iyo Casado yatanga recuperation ku garda baro urabizi ngo Joao Pedri ivyo ntari bukore De Jong yobikora muri shusho yiwanje nyene rero uno munsi je ndavuga ngo igaruka rya De Jong riragomba korohereza Barcelona imbere ya equipe zito nka za Osasuna uburyo equipe ramwe baro ugeze distribuer no muri match nkuru rega biroroshye oya mu match makuru nico neko ndavuga Pedri ni batiko turamubona tumubone mwiza imbere kumwe na Casado tumubone mwiza cyane ni nk'ibi bintu vya Inigo Martinez na Kubarsi ari kumwe na Inigo na Kubarsi ari kumwe na Araujo biratandukanye nta numwe atayibona ngivyo rero kuri equipe twa Barcelona ku mugoroba ku musi w'ejo ari barakina sanga pisi saa 4 z'ijoro na Osasuna Pampeluna ariko na equipe yitwa Osasuna Pampeluna muri kombe cha championnat mu gihugu ca Espagne mukanya mbere ko twerekereza kwa Real Madrid naho turabiriko biravugirwa nabonye mutama ashobora kumuhindurira amabanga bakamutwa